yarasivye, hari iriba rya kabiri rija gusiburwa, tuja gusibura. Ayo mariba yari yarasivye, birashoboka yuko watanguye umutahe wa mbere ukadandaza, kandi bigeze ku rugero rwiza, abadayimoni bagaca bahaguruka bakagira ishari bakavuga ngo ntibishoboka, uyu muntu nta ntambwe yoduterana, uyu muntu nta hantu yodushikana, uyu muntu nta rugo yokubaka ngo rube ruzima. Bahagurutse amajambo, bahagurutse amashari, bahagurutse uruvugo, bahagurutse kutavyara, bahagurutse kugutitura, bahagurutse kugendana n'abandi bagabo, bahaguruka kugendana n'abandi basore, barahaguruka, abandi barakwabura, bagutwara kanoti, bagutwara amafaranga, ivyawe biradabuka, ibintu birapfa, ivyariko biragenda neza bisubira inyuma, wari wabyishimiye, wari wabinezererewe. Ayo n'amariba basubije, ariko ikiduhagurukije nka Isaka nugusibuza amariba. Haleluya. Yesu umwami w'abami nugusibuza amariba yasibye. Ico nico kiduhagurukije, izo nizo mbaraga Imana iduhaye, ubwo nubwo bushobozi Imana iduhaye, iryo niryo yerekwa Imana iduhaye, ayo niyo mavuta Imana iduhaye yo gukora iki? Yo gusibura. Haleluya. Izo nizo nkomezi. Yego. Izo nizo nkomezi zacu, izo nizo nkomezi, ubwo nibwo bushobozi, ubwo nibwo bubasha bwacu. Haleluya. Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Ryari iryo jambo ry'Imana twagomba dufatikanye nawe kugira ngo dushobore gusibuza amariba. Imana ishimwe, Imana idushimwe, Imana idufashe, Imana iduhangaze, Imana itugire neza. Ayo niyo mariba bari barasubije, ariko misiyo y'Imana niyo gukora iki? Kuyasibura, kongera kuyasibura. Uyu munsi nye sejoro, iyi saha kongera kuyasibura. Haleluya. Ivyapfuye bikaba bisha, ivyaboshe bikaba bizima. Haleluya. Imana ishimwe. Irasibura mu ijambo, irasibura mu masengesho. Iyi ndwi yose niyo gusibuza. Imana yampaye ijambo kugera ku munsi wa Mungu ngo dusibuza amariba. Haleluya. Umviriza. Wa mudamu uri kuranyumviriza, wa mugabo uri kuranyumviriza, wa mukobwa uri kuranyumviriza, iri ni ijambo ryawe. Nimba hari umuntu ari karanyumviriza yazi neza ko hari ribagiwe ryapfuye, inkoko niyo ngoma. Ku munsi wa Mungu mu gatondo Imana yampaye misiyo yo gusibuza iri riba. Haleluya. Yambariye n'ibyo tuzokora kugira ngo amariba asibure. Umviriza neza. Elisa igihe kimwe amariba yarasivye, arasiba, arononekara. Abigishwa ngo bariko bariga ivyo kuvugishwa. Hari amariba yasivye, bimbarira ngo amazi ararura, abamwe nk'ubumara, bituma badashobora kurya, ariko Imana imuhamisha. Haleluya. Yesu we iramubwira ngo wewe Elisa, ndaguhaye ubwenge, ndaguhaye ubushobozi bwo gusibuza aya mazi yarimwe ubumara butuma ibitungwa biramburura, bituma abantu batanwa ayo mazi. Harimo ubumara bwica, nk'uko uyu munsi hariho ubumara bwica, bwishe ibintu byabo, bwishe urudandazwa bwabo. Yesu we ndagufinze. Haleluya. Ndagufinze Olivier. Yamuhaye misi yamuhaye kuyahindura ngo asubire kuryoha. Ayo mazi ngo asubire kuryoha akoresheje umunyu. Haleluya. Yakoresheje amazi yari yagiyemo mu rurazi, urupfu mu rurazi. Haleluya. Imana igendera umukozi wayo, iramubarira ngo ndakubarire iminsi yose mu rurazi uhezwa n'umunyu, kubera umunyu urasosa. Lolebesike lotekemene lebesike, lolebe tutekemene la labasike ishurirwa. Haleluya. Lolebesike lotekemene tuteke. Ndakubarira ngo hari iyerekwa Imana irikira haba Isaka kugira ngo bakure mu rurazi, kugira ngo bakure umurambo, urupfu mu bintu vyari vyarapfuye.
ariko mani ariko hari umuntu ariko aranyumviriza koko ariko hari umuntu ari kuri radio pe hari umuntu yateramanye nanjye iri joro ayalobosike lotekemene tute lebesike lote ariko hari umuntu Imana yavyuye ariko hari umuntu ari kuri mikro ariko hari umuntu ari kuri radio Yesu we mbega Imana mu gukunda abantu baraboho haleluya Yesu we mbega isoko ry'umugisha mbega isoko ryo gutabara abantu mbega isoko ryo kugira neza abantu haleluya ishitanga iyerekwa nukuri kose Imana yampaye iyerekwa Imana yampaye iyerekwa ngiryo yahaye Yesu we haleluya Imana yampaye iyerekwa Imana yampaye iyerekwa haleluya Imana yampaye iyerekwa ryo kuvyura ryo gusibura amariba yari yarapfuye nkuko Elisa yamuhaye iyerekwa ikamuha umunyu ngo awushire mu mazi amazi yari yarabaye umururazi amazi yari mu burambu igitungwa kiyariye carapfa abantu bayanyoye barakoroka zikavayo nibavyare nibarondoke nibagwire nibashike ku masezerano nibashike aho bategezwa gushika kuko banyoye ayo mazi yarimwo urupfu yarimwo uburambu ibintu vyararamburura kubera yarimwo urupfu erega n'uyu munsi hari urupfu rwaroye mu rudandazi erega n'uyu munsi hari urupfu rwagiye mu nda z'abantu bituma batavyara erega n'uyu munsi hariho urupfu abadayimoni basize urupfu rwo kwica imirimo y'ibintu ibikorwa vy'abantu uburyo bw'impemu mu gakiza mu masezerano ibintu vyarapfuye Mana yo mwijuru we inda zarakorotse zaravuyeyo ibintu vyarapfuye urudandazwa rwarapfuye amamarimaje yarapfuye abantu mu gusenga barapfuye aho gutera imbere basubira inyuma iyo ni ingorane y'amazi arura yasivye yapfuye ndagufinze hariho iyerekwa Imana yampaye hariho iyerekwa yo ndakeneye kuribona dimanche iryo ntaryo mvugira hano rizomenya umuntu azohagera nkuko Elisa yamuhaye umunyu ikamuha nk'ibaga nanjye hari ikintu Imana yampaye hari ikintu Imana yavuganye nanjye hari ikintu Imana yavuganye nanjye lolebesike lotekemene tulebosike lolebeyemene taimesike haleluya yo kubohora umuntu wari we wese azoba ashitse ahagiye uburambu ahagiye urupfu isoko aya mariba yaboze aya mariba yasivye Imana yambwiye iki Imana yavuganye nanjye Imana yampaye ibanga Imana yampaye agakode haleluya nkuko yagahaye Elisa erega Bibiliya ivuga ngo uko yamye ejo n'uyu munsi ni kwiri uko yagira neza Elisa ikamuha agakode k'umunyu nanje yampaye akandi lebesike harahiriwe umuntu ari kuri radio umuntu wese Imana yagiriye ibako ikamushira kuri radio kugira ngo yumvane nanje iri sengesho ryo kutuma ahari uburambe ahari uburuhe ahari uruhombo ahari umubabaro ahari agahinda kari buhave akajikindi Imana yampaye ko haleluya Imana nuko ikunda abantu bayo nuko ibakunda Imana ikunda abantu bayo ibategurira imigambi myiza nuko umuvyeyi umwana wiwe amutegurira imigambi myiza niko n'abantu bayo Imana iriko ibategurira ibintu byiza iriko ibategurira kubabohora igicazanye Satani nukubaha abantu kugira ngo abantu babure umwidegenzo kugira ngo abantu babure umunezero kugira ngo abantu bame mu marira ariko icahagurukije abakozi b'Imana kugira ngo abantu bave mwayo maganya abantu bave mwayo mubabaro bave mwako gahinda bave mwayo marira abantu basubire kugira umunezero abantu basubire kugira ibyiringiro abantu basubire kugira ibyiringiro byo kubaho abantu bagifise ibyizigiro byo kubaho bumva botuma bapfa nibumva impamvu yo kubaho basenga amasengesho nk'aya yandi ya Yobu avuga ngo icotuma nkatuma mpfa nkatuma mva kw'isi nta munezero bagifise kubera kamariba yasivye yarononekaye yarasivye Imana iragomba ngo bonezerwa gute inanga zabo zaramanitswe nta ndirimbo Abisirayeli nitwe babaye mu gihe nk'ivyo baravuga ngo twonezerwa gute inanga zacu zaramanitswe
zitakivugwa bonezerwa gute abari mu mahanga bonezerwa gute abantu baranyazwe n'abadayimoni bonezerwa gute amariba yabo yarasivye bonezerwa gute ingo ziriko zirasambuka bonezerwa gute abantu bariko barahomba bonezerwa gute amagwara y'abazinze bonezerwa izo ni nanga zamanitse izo ni nanga zabo bonezerwa gute bama mu ruhombo bama mu madeni abandi basohorwa mu mazu abandi bama mu mibabaro bonezerwa gute ntibishoboka izo ni nanga ziri mu biti zashizwe hejuru mu biti imijya yaramaze kuza ko ibibazo igomba gucika nikivuga rero Imana iragomba kugira ngo izo nanga zisubire zivuge abantu basubire bashimira Imana abantu basubire baririmbira Imana abantu basubire banezerwe abantu basubire bishime